Bakunzi ba Katuze FM reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro mvura mumenyereye kiba buri wa gatatu w'igihe cy'isaha 4:05 mukaba mugishikirizwa na Lohita Flavia Stiketse ndi kumwe na muganga Tania neza gahama ndaguha ikaze nawe. Urakoze Lohita. Ndabaha ikaze namwe mwese muko muradukurikira kuri no munsi mu kiganiro mvura tuza kuvuga kuri novuga en general kuri adolescence. Nibaza yuko mwabonye ku mbuga ngurukana bumenyi icyo twashatse gushika kuno munsi rero ndabatumiriye kuza kubana natwe muri kino kiganiro murashobora kuza kutwandikira message turadisoma canke murashobora kuza kudutelefona murashobora kwandika no kuri Facebook ariko kuri numero isanzwe ni kuri 72 43 mu kanya reka rece twinjira mu donido ry'ikiganiro cacu. Nkuko nemeje kubabwira uyu munsi tugira tuganire na muganga Tania ku bijanye na adolescence. Turabona umwana aravuka agakura akaja mu bigero niko novuga ariko reka muganga Tania banza tubwire kuva umwana avutse amayitape agenda aracako gushika ashikire kuri adolescence tuza kuca tuganira kuno munsi. Yego urakoze cyane Lohita. Umuntu kuva avuka nkuko tubizi umuntu afise amahitape y'ubuzima adashobora kurengana, hariho kuvuka ugakura hama ugasaza. Mugabo umuntu ashoka uno munsi aravutse ngo ejo aca yisanga ari umuntu ari akuze une personne adulte, hariho ikiringo bitwara. Rero hariho iminsi umwana abakiri umwana nyene mutoyi kuva akiri uruyoya mu bebe agatangura gutambuka gutangura gufungura mu nyuma akaba umwana akuze gatoya, ariko hariho ikiringo ageramwo akaba transition, hakaba ikiringo cyo kuva mu bwana akaja kuba umuntu akuze. Rero ico kiringo ntigishika ubwo ni kiza mu munsi umwe, ahubwo ni periode aho biza bukebuke bi progressif, aho umwana akava ku bwana akaja kuba umuntu akuze buke niyo periode rero yitwa adolescence. Rero adolescence ni uko imyaka yagira agenda abantu bagumye bagerageza kwiga mbega itangura ryari igaherana na ryari. Rero nta biragoye kuvuga ngo iminsi periode iri précis ku muntu, ariko kubera ibintu byose bigira consensus kwa ibintu byose bigira ukuntu abantu babihurizako baravuga ko adolescence ari kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 iheze nuvuga 20 imbere juste ko umwana kwiza imyaka 20 ngira 20 ans. Iyo niyo periode de manière globale. Rero iyo periode nko navuga ni periode ya transition aho umwana ava mu bwana atera aja kuba umuntu akuze. Rero kenshi ahihera ho haraboneka ko biroshe kwabona itangura iyo umwana atanguye kugira amakarakter nuvuga amakarakter sexuel secondaire canke atanguye kugira développement sexuel. Ubundi abana ya umuntu ko abana b'abahungu n'abana b'abakobwa bashaka kumera cyo kimwe nta ntibatandukanye biyumvira cyo kimwe pas exactement ka kenshi baba bashaka kumera cyo kimwe physiquement baba bashaka kumera cyo kimwe, ariko iyo bageze mu periode niho baca batangura gutandukana. Rero hariho ikiringo umubiri ugerako hakaba production ya hormone sexuelle, inkabuzo zituma inkabuzo zijanye inkabuzo ndorabitsina zigatangura kuba nyinshi. Iyo zibaye nyinshi rero niho tutangwa kubona amasinye ya mbere yaho ubona ku mubiri utanguye guhinduka. nk'akarorero ku bakobwa hagatangura kuza ukabona amabere hahindutse, hariho akantu katanguye kuza mu mabere, iyo bita periode ya puberté ari itangura adolescence. Rero igituma ari vyangombwa ko tuvuga kuri adolescence cyane mu bana iwacu nuko mu kibani iwacu ngaha mu Burundi turi une population jeune, dufise abantu dufise population kiri ntoyi.
abarundi hariho benshi bakiri batoyi bashaka benshi bari munsi y'imyaka 18 rero kwitwararika imbona adolescence yuko umwana agira iyo transition nziza ni nko investisa ni gushira umutahe muri kazoza k'abantu bakuze bazo bameze neza kuko iyo periode iyo umwana atayibayemo neza biraza kwa impacta visa jote yo birampacta uko azobaho akuze kandi mu madomene yose kuko adolescence si domaine si physique gusa si santé gusa ahubwo ni umugwi w'ibintu byinshi harimwo development physique umvuga ku vy'umubiri hakariho amagara meza mu development psychologique development mental ariko hariho na development social ni kuvuga mu kibano mbega azoba umuntu akuze ameze gute rero ni kiringo n'ukuri dukwiye kwitondera kuko iyo umwana kibayemo neza azoba umuntu mwiza ariko iyo atakibayemo neza hashobora kuba ingaruka mbi zo mukurikirana no mu gihe bakuze uratubwiye yuko puberté ari gihe gitangurira adolescence none watubwiye yuko nk'umukobwa ashobora gusanga amabere atanguye kuza canke ibindi mbega naho wamaze gushika neza na neza muri adolescence ubu umeze gute iyi adolescence ifise ama periode atandukanye hariho adolescence itangura ubwa mbere periode itangura aba ari periode aho umwana ataba ariko aratahura ibiko biramubako akabona nimbara y'amabere nikabona hari ibintu bitanguye kuba ivyiyumvira tanguye kugira ni periode umva nko kuri environ va kuri nk'iyo 10 ans kuri 14 ans hariho itangura numva hamwe na puberté iba yatanguye juste un peu avant gato y'imbere ariko ibikirabandanya aho ntabari karatahura umwana agira curiosité yo kumenya ibintu canke ibinabiriya ugasanga aratinya kubaza ugasanga nabana bafite amasoni cyane nabana iyo bagiye mu bandi ntibaba bagishaka kuba bari kumwe n'abana batoya kandi ntibaba bagishaka kuba bari kumwe umva ntibashaka kuja mu bantu bakuze usanga no mu kibano umenga n'umwana kenshi baca bahora wasanga umwana ahuze cyane kuko ntaba ari karitahura koko ntaba ari karabona ahari karaja kenshi washaka no mu mashuri usanga ari karava muri primaire ava muri nubwo ari muri primaire haja muri secondaire ugasanga ni rya myaka ya 6e 7e 8e byose bihura na transition ugasanga nabana bashaka kumenya ibintu byinshi ariko osi bafise akantu ko kuba ko kwiyubara bari reserve kuko hari ibintu byinshi babikubira baba bako mu mutwe wabo mu vyumviro vyabo mu mubiri wabo batabari ko baratahura ariko guhera ku myaka 14 gushika ku 18 yo ni imyaka development physique biko iri mettre en place iba amaze kuba stable ari umwana w'umukobwa yaramaze kumenyera amaregle yaramaze kumenya ivyo ari vyo atakicumva amasoni baramaze kumenyera yuko bashobora kugendana n'abandi ari umukobwa agendana n'umuhungu umugenda n'umukobwa ko ari ibintu bishika kandi ari ibintu bisanzwe aba sinumva ngo baratanga kwitahura kuko bameze ku mubiri ariko mu bwenge ntibaba baraba asemature ntibaba barakura kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye ku magara yabo nico gituma gumura mineur ku magara yabo canke kunyifata yabo ntibaba baragira iyo maturité yo kwiyumvira ngo bashobore kumenya ingene biyubara ariko haheze ico kiringo guhera ku myaka 18 19 kuduga hoho kuko abari umwana yakuze un adolescent ari karashikira dans la vie d'une personne mature ashobora gufata ingingo nico gituma na âge légal ari imyaka 18 ashobora gufata ingingo ku buzima bwiwe ariko abari karaheraheza gukura ni ukuvuga les derniers détails z'ubuzongozo zikozera umwana w'umukobwa general kuri yo myaka aba ari karaba stable mu buryo bwo kubona amaregle yiwe ibiro babikubira stable kora hari gihe usanga hariho kuvyibuha cyane ubiro babikubira stable uburebure umwana w'umuhungu aba ari karaheza gukura mu burebure ni yita etape ya finalisation no kuba profine hari utuntu tuta parfait nimba ari nyifato abagifise kabivanye n'amafacteur aho yakuriye condition yakuriyemwo nimba kiri mu ishure canke atari mu ishure kuko uri mu ishure ntameze nk'utari mu ishure aba ari karafinaliza iyo etape donc umbarije kuba wagenda bameze bigenda birahinduka selon
selon umwana selon aho uwo muyabaga ariko akuriye n'inyifato yiwe ariko igicapo general abariconye usivye kuri ivyo tubwiye novuga ama caractéristiques y'umu adolescent bwo gusanga ari abantu bakunda iki muri ico gihe kuko urumva hari ibintu vyinshi bihinduka muri bo ikintu iyo turiko turimvira adolescence ikintu cambere numva twotahura nuko ibintu vyose biba muri iyo periode bitegura umwana kuba une personne adulte bitegurira umuyabaga kuba umuntu akuze vyose yaba impinduka ziri ku mubiri yaba impinduka ziza mu vyiyumviro yaba impinduka ziza mu kibano vyose bimutegurira kuba umuntu akuze duhereye nko kuri ku ma caractère physique kenshi umuntu akuze umubiri w'umuntu akuze ni umuntu umushoboza gukora imirimo yiwe ya misi yose ni umubiri umushoboza kuzorondoka ibintu vyo kurondoka ni ibintu biri koma à tout être vivant ntibiri spécifique kuri ku bantu gusa n'ibikoko ibintu byose biri n'ivyatsi ngira nuvuga biri kuduza biragwira rero no mubiri umwana ubundi umwana ntaba ari yasema umubiri we nturaba amateur kugira wimultiplie ariko umubiri w'umuntu akuze ubukwiye kugira ushobore kuvyara kwimultiplie rero umubiri umwana uritegurira kuzoba capable de se reproduire kuzoba capable kugwira ivyo rero vyibonekeza gute ku mwana w'umukobwa ikintu cambere gitangura kuza kuko navuze atangwa kuza ama caractéristiques sexuelles ari externe no ku mwana w'umuhungu bose ni kuvuga akabona amabere agatangura akaba maniniya hariho amachangement aba physique ku mukobwa niba hariho kubona amapoil yaba mu maso ku bahungu kunufuka ubwanwa kubona ubwakwaha kubona agira amapoire ku bihimba vye vyirondoka ariko hariho no kuvyibuha hariho amagufa yabo araguka nk'umwana w'umukobwa amagufa yo mu ngingo araguka kugira ngo igitereko kironke ikibanza kininiya kubera umukobwa umugore ubundi abaraba muniniya nico gituma usanga bagira ibisu bininiya canke donc haniniya ibisu bininiya kubera amagufa yabo atera yaguka kugira ngo nihagira yuko haza mu mwana mu gitereko ciwe umwana aronka ikibanza gikwiye kandi ngo umwana ashobore gusohoka nico gituma ubona abakobwa baba baniniya yamara abahungu bakatera baba baniniya mu gikiriza ibitugu bikaguka rero amahormone sexuelle hamwe twikeza tuya no kuvuga tuvuga ku bintu vyerekeye kubona amaraso ari progesterone na estrogene ku mukobwa niyo atuma ivyo bintu vyose bibaho ku muhungu nayo ni testosterone itera nyinshi nici mutuma agira ibitugu bininiya amamuscle yiwe agakomera iyo testosterone icimutuma ikijwi ciwe gihinduka mutumwe kavyuka asiga afite ikijwi kiri rock ikimutuma aba muremure iyo testosterone iragira n'amapiki iranaduga cane mwijoro nico gituma usanga aba jeune b'abahungu bagira amareaction mwijoro ivyo vyose bigenda bijana niyo hormone aba yabaye menshi n'ibindi mukobwa akabona amaregle alors n'amachangement aza ku mubiri physique n'amachangement aza ku mubiri umwana kona atanguye guhinduka ariko aho ndavuze muri rusanga ariko na madetail kuko izo changement ziba mu maparti yose mu ratanu usimvye n'ubwenge bwabo barahinduka la composition ya cerveau la composition yo mu mutwe irahinduka ugasanga umwana ari capable arashobora kwiga ibintu byinshi nico gituma y'abana nk'abo bari bien encadré bigishijwe neza usanga ari abana bashobora kugira ubumenyi bwinshi barakumira bafite capacité yo kwakumira ama information menshi ugasanga arashobora kwiga ibintu byinshi bariyumvira cyane baragira ama réflexion ari poussé mu gurumva baba bakeneye umuntu avyegeranya ivyo vyiyumviro kubera ubwenge bwabo buguma bukora n'abana bafungura cyane kubera ukuntu umubiri wabo uguma ukora biratuma barakenera energy nyinshi bakenera rero barakeneye gufungura
ifungurwa nyinshi nje gituma musanga abana b'abahungu muri iyo periode bakize musanga arabana afungura n'umuvyeyi akagira ubwoba kubera niyo umubiri wiwe ukenera energy nyinshi ko ukuntu buri kurahinduka umubiri ukenera energy nyinshi n'ibindi ariko byose tufata yuko ni umubiri uri kurakura kandi bukeneye ko umuntu abikurikirana neza rero ibintu byose bishika muri iyo periode ni gutawumva ko bikamutegurira ico kiringo kuzoba umuntu akuze kandi n'uvuze ni physique ariko bica bigira n'ama repercussion kuri mentale yiwe na sociale none muri ico gihe mu kibano umwana ari muri ivyo bihe ariko aca muri ivyo bihe mbega twomuraba gute gire nyifatiziye genre twomufasha gute ukintu abantu baba umuntu amwegereye ukintu akeneye kumenya nuko uwo mwana ariko arirondera ariko arashaka kumenya ingene yova mu bwana aja kuba umuntu akuze kandi n'ikintu ciza nta muntu umwe ni periode nta muntu umwe ataciyemwe abantu bose barayicamwe rero no kumenya ati no mwakompanya gute kuko mu bwenge bwe muri psychologie yiwe ni umwana bakiri karibaza ikibanza afise muri societe twese iyo umuntu akuze arafise akamaro amari ikibana ubuze ati jewe ndi nimba umuryango hari ikintu ndiko ndafasha hari akazi nzokora ngira ico nterereye mu gihugu canke mu kibano en general iyo nabari karirondera abashaka kugira iyo sense ya identité ndinde jembega kwimenya ndinde shoboye iki niki shoboye rero ivyo biramutuma agira ashaka kudekuvura ibintu byinshi harimo vyiza na bibi kumwe kugenda navuze hari ama curiosité agira iyo curiosité ashobora kuja muri negative akagasanga afite ama comportement à risque benshi niho batangurira kumwe inzoga kumwe itabi kumwe biyayura mutwe kubera kakani ko gushaka gupima ngo amenye ni periode usanga abajene batangura ama rapport sexuel ugasanga bagira imibonano mpuzabitsina ugasanga banagira n'imibonano mpuzabitsina idakingiye kubera kutamenya hariho kutamenya canke nuko gutanta le risque nabana usanga benshi baji a risque yo kwisuicida canke ama depression kubera kutamenya yuko yamushikira kutamenya ikintu ashaka ni abana kuri iyo recherche ya identité uko gushaka kwimenya nabana usanga womenga baragarariza abavyeyi menga barashaugarariza abavyeyi kuko nta bagishaka umwana akiri muto umuco mubwene cakora mubwira kuri canke nuramukarira nyene rero mugabo bo abayumva umenga nanje ndinde mbe nshaka ndinde nshoboye iki niki kintu nshoboye niki ntashoboye rero uko kuntu kuko utumviza abavyeyi ntabari kugarariza abari ahubwo bari kwirondera kandi nugutahura yuko ntabamwe ngo c'est plus fort que même ni bintu bibarengeye n'ikintu kandi twese turabizi ari ikintu ashaka controller ahubwo urabimuherekezamwe wowe umwerese yuko ivyo ntariko arakora n'ibica kandi wowe kuramuraba ubuntu umenga n'umwana ariko wakumva umenga ahubwo harageze ko nanje menye ivyo wanje rero ni ahantu bashaka kumenya nanje niki nshoboye ugasanga nawe yifatira amadecision yifatira ingingo ariko mwibuke igihe navuga ya periode 10 14 15 ngo ko navuze ati nubwo yafise entre 14 18 akabona umenga yakuze physiquement mu bwenge ntabaragira capacité de décider yiwe ahubwo abakeneye umuntu amugenza bukebuke ikindi naco nuko kubera ari kiringo kibategurira kuba abantu bakuze baragira iyo attirance yo gushaka kumenya mbe ama interaction sociale donc imigenderanire mu kibano harimo kugira uwo mugendana afise mudasanga igitsina nico gituma usanga batangura ivyo makopinage bagatangura kugendana hagati yabo kubera umva ni ya recherche d'identité ico ni cambere icakabiri bafise n'amahormone ari hejuru cane bataramenya no gukontrola bafise ibishiro emotions zabo ziba ziri hejuru kuko bagira n'amapiki y'amahormone umva iyo umuntu akuze ubundi nk'abagore ubuziti iyo ndi mu gasamo mfise amahormone ari hejuru canke ndi mu kuja mu maraso ndazi ko nshavura vyoroshe amahormone uyazi uzi kuyakontrola ntabari na menshi ntagira amapiki ariko abadolescents bagira amapiki hormonale umva baba bari
sinzi ko vuga ni nko gushunga bavuga gushutinga umva babari amamuni abari hejuru cyane rero bikabananira gukontrola nico gituma bashaka kugendana n'abandi n'ivyo nako kantu ko kwikompara no kwikompara ngendana nande ndi kumwe nande rero kubera igihe abantu bakuze barabona ibiri imbere babonera ibiri imbere ingene bimeze baca bashaka gusanga kubakarira kubabuza byose bakora nta kuntu nako mushobora kubimubuza ari byo abariko ariyumvira ahubwo uramugida kugira amenye uko ari bubigenze kuko si bibi ubundi ikibi no kuvyitwaramwo nabi kubera aho kuvyerekana yuko umwana ariko akura neza ahubwo ari umwana no muri kazoza azoba ari umwana ari responsable azoshobora kuba kugwiwe azoshobora kugenda n'umuntu gusa hari nk'ama comportement risque menshi gose kubera ubwenge bwe ntiba buri mature ngo adecide ntabafise réflexion ku decida neza ntaba ari calme ntabatekanye ngo ashobore guhitamo neza ari wenyene siko bimeze nico gituma atekereza gukurikiranira hafi rero umuntu akuze ikintu ca mbere yomenye yotahura umwana iyo periode ari karabamo ugatahura ko ari ibintu biri normal ni bisanzwe ahubwo arakomeye ntabagwaye ni umwana akomeye ica gatatu ukamenya yuko arakeneye ubufasha arakeneye umuntu amwegera rero umuntu arakuze je novuga nukwi kwanza ugatekana uri nk'umuvyeyi cyane ugatekana ukavyumva hamukiga ingene ushobora kumwakompanya buri kuri dusigurira kuri ivyo bintu ngene umuntu ashobora kwakompanya umu adolescent kwera inyifato iriya n'iriya mugabo je nibaza ko nta gihe umuntu ashobora kuvyitwaramo nabi agahava akomeretsa amagara yo mu mutwe y'uwo mu adolescent mbega amagara yo mu mutwe uwo muyabaga muri ico gihe abamize gute si wa muntu umugize ikintu brusquement ashobora kuca amuhungabanya ntiba bari fragile en même temps umwana kandi umwana ntasa n'uwundi umenga umwana wese ni kumutegura ahubwo no kumenya yuko inyifato ariko aragira ahubwo utobimushira ko yuko ari umuntu mubi yuko amwana adashobotse kenshi banzova umwege mwana ntashobotse ujye mwana ntigize ni kuri ico nyene nashaka kugaruka ko kumukomeretsa umubwira nk'ikintu kubera aho acaguhunga kuko ubumaze ubwereka yuko ibintu vyose ariko arakora ubigwije n'ubusa nawe ntaba ariko aritahura ikintu keneye kumenya nuko nabo nyene ntibaba ariko baritahura nabo ntabazi ikiruho kirabako nibaza ko twese twosubiza amaso inyuma tukaraba iyo periode ya adolescence twari turimo ukuntu twari tumerewe twese turibuka yuko uri kuramenya ivyo urimwo n'ivyo kuracamwo rero iyo nawe wacanganikiwe ikintu ca nyuma uba udashaka ni ko umuntu aza agushwanira nawe agukubita utazi ingene uri bubigenze kuko no mukindi baravuga ngo igiti gishikira igufa ntigishikira ingeso hari n'igihe aza attitude ugasanga uko umushwanira gose ahubwo niko ashobora kubikora yinyegeje canke urinyegeje ntunabimenye canke ugasanga ahubwo ari yugaranye ko cane kandi muri kazoza ntiyakura ntazomera ati mbega nahigiye icigo kihe ahubwo bamubwira ati uwo twokwiyumvira ati ni gute nomuha isomo nziza yo gufata ni gute nomuha leso azogumana no muri kazoza reka ntange nk'akarorero benshi turazi ko benshi batangura kunywa ibiyayuramutwe canke inzoga muri iyo periode rero kandi hariho benshi usanga baba baragerageje kugira ntibabijemo ari ugasanga babitanguye ariko kandi si bose bagira même attitude hariho n'abazitangura muri iyo periode ariko après bagashobora kwikontrola ariko hariho n'abandi benshi bayitangura muri iyo periode bagateba bikanka bagaherayo ugasanga umuvyeyi ntigeze amenya ko umwana we yatanguye itabi ntigeze amenya ko umwana we yatanguye ibiyayuramutwe akazoja kwimenya ariko umwana ageze ahantu afite dependance atagishobora kubivako kubera iki aba yarinyegeje ugasanga umuvyeyi ntigeze amenya ko abitangura hariho ariko n'abandi bana usanga bafite dependance bafise ku kuntu bari inzoga bari dependa ku nzoga ariko ugasanga wabaza ingene batanga kudumu ugasanga bavuga natanga kudumu n'umuvyeyi azimpaye tutisangira n'umuvyeyi ariko ugasanga umuvyeyi ntiyamenye kwanticipa ntiyamenye kwitanga
uko kuntu umwana ashobora kuzinywa ntamenye kwigerera kuko ashobora avuga ati ariko arazinywa ndamubona turi kumwe ariko ugasanga kumburira anazinywa n'ikindi gihe mutari kumwe hama ntamenye kwigerera usanga yanyoye nyinshi wumva ni ikintu ni ibintu biri mu mugwi mwinshi munini iyo harimo ibintu bitandukanye ariko kumbura ico novuga nuko si periode kugira umuntu amenye kuvyitwaramo neza ntiyo bitangura ari kubitanguranye niyo adolescence ahubwo umuntu yotegura umwana kuva akiri mutoyi agatangura kwiyumvira ati mbega umwana niyaba umu adolescent nzovitwaramo gutaha mugatangwa mukabiganira kumenyuka vyantisipa kuko ni periode baba bagifise influence ku bintu byinshi umuntu wese arabagira ko influence umuntu wese arabahindura uko navuze ko baba ari curieux koko baba ari curieux babuguruse kugira bashaka kumenya ibintu byinshi babuguruse kugira batore information ikintu cyose umuntu ababwire baracakira gutyo bashobora gutora ico umuvyeyi ababwiye bagashobora gutora ico bumviye mwibarabara ico bumviye kwishuri ico bumviye ku bagenzi babo canke undi muntu wari we wese bemera abegereye hafi rero ahubwo umuntu yo contrôler ama influence umuntu akontrôler mbe nibiki ibintu bumviriza uwo muntu ko umuntu bumviriza umuntu baba bafise un grand sentiment baba bashaka kwemerwa aho bari baba bafise inyota yo kwemerwa ukumva ko bahawe agaciro mu kibano bahawe agaciro ahantu bari nugo abari batoye rero kenshi abantu bakuze tugira ikibazo ko tumwe tubaza ngo uyu ni mutoya ntaciye ushobora uyu ni mutoya ntaciye ushobora uyu ni mutoya ntaciye ushobora ugasanga ya nyota yiwe yo kwemerwa yuko umuntu mubona ko atakiri umwana yuko hari ibintu ashoboye kubera yabibuze ashaka kwikwemeza ku ngufu ashaka kwikomeza ku nguvu mu kugupinga ndamwereka atashatse kwemera ko je nakuze ndamupinga ndamwereke ku nguvu antume sinemera amvugishije ndamwishura uko nshaka umuvyeyi nawe ahubwo gacire mushavuza gusumba agasanga yagiye kumviriza wa wundi yamweretse yuko amwemera nimbara akarero ndantanze akarero nko kubana w'abakobwa ugasanga yagiye umuntu wese yamugiye mu mutwe amubwira nk'amajambo mu gutwi amubwira amajambo mwiza niwe aciye yumva umenga niwe ariko amubwira ibiri ivyo ugasanga ajanye navyo ni periode aho usanga abana b'abakobwa akandi karero nko ku bintu vyerekeye kubona amaraso marègle ni periode usanga abana b'abakobwa amahirwe bagitangura kenshi ntabara stable ugasanga swati barasenya cane imisi myinshi wanashaka ni periode usanga ko hormone ari hejuru ariko usanga basenya imisi myinshi kurusha abakuze ugasanga araribwa cyane ugasanga ntaramenyera no kwambara abagira imana bakaronka utujya dutambara two kumona amaraso amakotex ntaramenyera kwambara kotex neza ugasanga arava cyane ntaramenya kwigerera umwanya amarana na kotex ugasanga aratasha cyane aguma afise ubwoba ugasanga umwana yaragiye arakumira aratora ama information atari yo gusa yerekeye amaheg kubona amaraso niho uza wumva ngo ni gukora ngo uraribwa cyane niho jyama n'umuhungu ngo bizoca bihera ngo bishitse naho mukaryama n'umuhungu utinya ko twahinduka ashaka ngo kango bica bihera ugasanga ngo ntunywe ibinini ngo nimbare paracetamol ngo ntuzovyara ugasanga kiya kumira mu visa information ari yaza kumwononera gusa rero ifuko yaba umurezi wese amwigisha umuvyeyi mwigisha mukuru wa umwe wese amwigereye atahura yuko arakeneye ahantu yisanta en confiance ahantu yisanta ko yemewe ahantu yisanta yuko ari en sécurité kwiriya sentiment de sécurité biri hejuru cyane muri adolescence muri ijya myaka ya mbere agitangura kubona puberté 10 à 14 ans akumva yuko ari ahantu ari mu cyongereza bavuga ngo a safe place ikibanza gituje ahantu batamucira urubanza ahantu bamwemerera kwina ameze ahantu bamwakompanya none muri ico gihe Tanya ahanini kenshi tuvuga ingene umuntu atari muri ico gihe yofasha uburimo muga nk'abana nabo nuvume ngo wogira nawe ico babwiye kuko urumva ari uca sarati ndi muri adolescence ivyo vyose baraza kuntahura mugabo nawe ntagira ama limite naho abari muri iyo periode noneho umu adolescent uwo muyabaga wewe yo kwitwara gute yo kuri iki kuko arazi ko ivyo bihe biba bihari ikintu cambeje nuva nubwira abadolescent ni nuko icyo gihe n'igihe kizorengana kandi umuntu akaba umuntu akuze kuko hari kuba wumva umenga
abantu bakuze baranganya ibintu ukumva umenga kuri uko kuntu cyo gushaka gusohokana n'abahungu gusohokana uri umuntu ugashaka gusohokana n'abagenda n'abakobwa ukumva ni ibintu biryoshye gutobora amatwi byose biryoshye nyine gusohoka cyangwa nyine mugateba byose bumva umenga ni ibintu biryoshe n'ibintu nkene umenga ahubwo niho hari ubuzima amashuri aho kumenga sinzi rero ntubita umuja kwishuri kandi ibyo byo kwishuri kugora ikintu cyamema n'uvumenga nubabwira nuko hazogera igihe kandi si kera kubera iranyaruka imyaka adolescence ubundi ubu umuntu akuze wihitiramo ugushaka kwihangana ukamenya uko ugenza kubera ikibo kwihangana bihangane kubera bavyitwayemo nabi bizoba nkone ko ndavuga bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe bwa kazoza kose ayo mahapo sexuel usanga bagira non protégé bazanira ibibazo byinshi biratuma ashaka kugwara ingwara nk'umugero wa sida amaze kugwara umugero wa sida ubuzima bwose akazomara anywa imiti bikazomugira ingaruka mbi iyo hageze gutora ubakana ugasanga birashaka kumugora hageze kutunka abana n'ibintu bizogenda biramukurikirana utanguye kunywa itabi utanguye kunywa inzoga bishobora kumugira impact ubwonko bwabo buri kuba developer d'une manière iri rapide bw'ideveloper n'ingoga ku buryo inzo zogo bishobora kubononera ubwenge bwabo ugasanga niho nayo addiction uyu usanga yoroshe pa kuri bo nubwo bari karakure bishitse agatwara imbanyi abari grossesse risque n'imbanyi ifite amarisque kubera igitereko ntikiba kiraheza gukura ni periode ya transition ni ahandi abari karavambwa akura rero ntikiraheza igitereko amogani yiwe umubiri we wose dushaka dufate n'amagufa ntabaraheza kwago kuko bitegerezwa ukicumwe ntabaraheza umubiri we nturaheza gukomera nko bitegerezwa kugira ashobore kwibungenga ntiyaba haragera rero iyo ari tangogira ama comportement risque ugasanga tangogira ama rapport sexuel non protégé umuri we bari karawuruhisha ugasanga arikawutera ibibazo bizomukurikirana muri kazoza aho simvuze amashuri biramaze kugaragara yuko uku kuntu abana b'abakobwa cyane n'abahungu bakiri abayabaga muri adolescence bagendana n'abandi bagira amahorasi donc bagira niyo migenderanire yo gukundana hagati y'abahungu n'abakobwa kuri batabaramenya ntibaragira ubwenge bukwiye ngo bamenye ko navyigenzamwe bafise ibintu byo gukunda bagaherezamwe ko kwisuka ku muntu ugasanga emotionnellement par ikintu kiri cyama emotion bashiramo ama emotion menshi iyo hageze gukundana bakagira attachment irenze bakagira donc kwifata nuvuga kumenyera n'uwo muntu birenze kandi barahindagurika ugasanga kumbe nyamuntu yashize ku mutima we wose nawe ubwenge yakirahindura ejo yakabona ubundi yakakunda ubundi bakaca bavana biramaze kugaragara ko ibyo bintu bitera ama consequences muri bizana ingaruka mbi kuri santé mentale biratera ama depression cyane kubera umwana w'umukobwa cyangwa n'umuhungu yarita ko kuwundi yamukunze n'ubwenge bwe wose n'umutima wose byose ahereze ko ayo hormone yabo hormone adashobora control hormone yose aguma ari ngaha hejuru aramwisuse ko wese bageze guhebana birashobora kumutera ingaruka yagira depression bikamutuma kwishura atiga neza kwishura ategeka neza bikamubwira ama consequences yayoberwaho bikaca bigenda birongerekana rero le meilleur moyen inzira nziza yo kubigabanya ivyo bintu ni kumenya ko yiyubaruka akamenya yuko nubwo ndiko ndakura haraho ntaragera buriya ndenda kugabanya buke abakuze bakamfasha kugira nshobore kumenya ahantu ngarukiriza icyo ni kimwe ibyo bintu byo gutangura kuryamana n'umuhungu cyangwa kuryamana n'umukobwa bakiri batoye nabyo nafise ingaruka mbi nyinshi nk'akarero nshobora gutanga hariho virus yitwa papillomavirus itera ari imwe mu makoze principale ya kanseri y'ubwinjiro bw'itereko cancer du col de l'utérus iyo papillomavirus abantu presque bose barayifise ni transmission yandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina cyane ariko abantu benshi usanga barayigwaye gwara yanje nko kwa grippe hari antwa grippe abantu usanga barayigwaye abantu benshi usanga bayifise rero iyo papillomavirus itera yongerekana
iyo umuntu ayariko aragira yabonanye yagize umuntu mpuzabitsina n'abantu benshi kubera mutera musangira amasusha atandukanye ya papillomavirus. Rero iyo atanga gukora imibonano mpuzabitsina ari mutoya birumvikana ko hazogera kuba ari umuntu akuze amaze kubonana n'abantu benshi batandukanye kuko se ni gake usanga nimba yaryamanye n'umuhungu bakunda cyane umuhungu agira n'umukobwa bakundana agifite imyaka 13 ni gake usanga hazogera yuko aja kurongorwa canke kurongora akuze akiri wa wundi nyene ni gake cyane usho gusanga uho barahebanye mu nyuma kazofatana n'uwundi mu nyuma kazohera abanye n'uwundi plus baba benshi plus ya risque aza kongerekana. Ivyo ni ibintu bisemaze kugaragara yuko abstinence kwihangana ku mwadolisi ku muntu akiri mutoya ari ingirakamaro non seulement ku mico myiza umugabo ni birafise akamaro ku magara yiwe santé global ku magara yiwe muri rusange muri kazoza bikagira akamaro no ku magara yiwe mu mutwe muri kazoza ni ibintu bimaze kugaragara abantu bagize ubushakashatsi bagiye barabibona. Mutwe Jane waza yuko vraiment barose impanuro zikwiye kuri ico kintu muga imbere rero yuko turangiza ikiganiro cacu nk'umuvyeyi ariko aratwumviriza canke azohava twumviriza mu nyuma asumwana bafana harashikira mu myaka ya adolescent canke areka yegereza canke irimwo mbega uwo muvyeyi yitegurire gute yiteguriye kubona iki kumana wiwe mbega niyazo bari muri ivyo bihe amufate gute ntihutire guhana gukubita gutuka kugira iki mbega umutekerera iki nk'impanuro umuganga. Ikintu cyane nfanga no mutekera no kumenya yuko iyo etape abazoyicamwe gusa bazoyicamwe wavitegura cyangwa utavyitegurira bizobaho bizohaca nanje no mama ndazi yuko biratera ubwoba kurimvira ko hazogera igihe umwana kwishura uko ashaka yumva umenga nyine uravuga ati ibyo bintu sinze neza bimeze icambere nuko ni period izobaho icakabiri nuko nta kintu kimwe kibi kirimo ahubwo ni vyiza bikwereka yuko umwana wawe ari karitegurira ko uzo muntu akuze ni ibintu vyiza cyane ahubwo byerekana yuko ahubwo za changement zose arakomeye umubiri urakomeye ubwenge burakomeye ari karitegurira ko umuntu akuze ica gatatu tahura igituma iyo period ihari ihari kugira yitegurire kuzo umuntu akuze mu buryo bwose mu buryo physique mu buryo mental mu buryo social no mu kibano mwakompanye rero mwakompanye tahura yuko iyo agize ivyo makizi identité ukuntu atereka atahura ashaka mu nkikibanza mwereke yuko umwana akiri mutoya urashobora kumukarira nyene ukamubwira ati ukamukarira nyene ukamutegeka ariko iyo hageze period tanguruza n'ikintu cy'ikiganiro nzana ikiganiro muze muraganira kandi mugice ikiganiro ntuzogera gitangura afite imyaka 13 ntazokumva ni kiringo utegura imbere ku mwana ashikira adolescence bisigura yuko kuva umwana ava muri petite enfance akiva 2 ans 3 ans gushika ku myaka 10 byitegurira ntushobora kuba umuvyeyi utigeze uhaba utigeze ubana n'umwana ngo akubone mumenyere kuganira mumenyere gukina umunsi umwe ucuhengera uvuga umunsi umwe uvuga ngo guhera n'umunsi ngo numva shaka ko tuganira urinde ntazoda uravuga ati sinzi umuntu mubaye ko umuvyeyi wanje cagumaho zikarakura rero ubwo no gutangura ikiganiro kuva kiri mutoya tuvuze par exemple nk'ibintu vyerekeye sexualité ubuzima bujanye n'irondoka ry'amagara meza gwitangura kuva afite imyaka 5 utangura kumwigisha hariho ibihimba badakorako hariho ibihimba vyiwawe nawe na journal les parties privées fanaga les parties privées akameye ko hariho ikintu bita les parties privées ahantu bita donc ibihimba atawundi muntu akorako ukavuga ati aha amaje ku mabere ubwikiriza amaje kuhimba vyirondoka ibi ni bihimba badakorako hama ukatanga gukura kamubwira kubera iki ibyo badakora ko birahinduka ni wakura uzomera nka papa nko wawe cyangwa umere nka mama wawe umwana w'umuhungu kamubwira ati uko uzogenda urakura ni wakura uzomera nka papa ni kuvuga uzogira ubwanwa uzogira ikijungi cya papa uzogira umwana w'umukobwa umubwira uti uzogira amabere uzogira amabere nk'aya mama uzotwarinda nka mama umubwira umwana aja ngaha baba nabizi ugateje ku buryo hageze imyaka 8 9 umwana umukobwa umubwira ati mu minsi iri imbere
canke nkagibona atangwa kubona tubera ati imisi y'imbere uzobona amaraso ntihagera ubonye ayo maraso nzoca ndakubwira ibizoca bikurikira ati mugabo ntuzugirwe ntibisanzwe ni kugira nawe umunsi umwe uzoronka umwana nka mama wawe ayo maraso aje kwezi ukamubwira amaraso yaje kubera ukuntu aha yabageze mu myaka 10 n'umwana w'umuhungu ukamubwira buke bunga bakabimenya ko ari ibintu bikaba ibintu bisanzwe ntiba ari ibintu bizomugwa ko ngo bon cyane uzobona umwana arahagaze yiga nko mu wa 5 cyangwa mu wa 6 ari kwishuri ukazona aravuye amaraso benshi baranakomindura kagari kibarankubita muri avaza ngo ndaryamanye n'umuntu cyangwa nakometse ibibazo bikabatera ubwoba kandi bitari bikwiye kuzana iyo sentiment y'ubwoba umenga bagiye gupfa cyangwa bagiye goga ubafite ivyaca byongeza cyane byo kuyugara kuri bo rero ikiganiro gitangura avant ntushobora gitangura agifise imyaka 14 cyo kimwe n'izo comportement à risque nimba twavuze kumwe inzoga kumwe biyayura mutwe kumwe itabi ivyo se muvuga hakiri kare uhabwa uramaze kubona abana barabona n'umwana afite imyaka 8 abona mu kibano ubonye inzoga nyinshi mbega n'ibintu mwayibonye mwazi cyo bivako ubonye umwana mu kibano umuntu mu kibano yayura mu mutwe amubwira wabonye kugenda ibi mugatanga ikiganiro ku buryo hazogera ko ahagera abizi umwana amaze gushikira iyo myaka ya adolescence naho utahura ivyo umwana akeneye kujya umwana afungura cyane ugatahura ko ari ibintu bisanzwe umwana yifuza kugira ama responsabilité akari ibintu bisanzwe ukamenya ko umubiri wiwe ari umubiri wo kubungabunga kuba sensible kubera benshi usanga kubera bibabanye byinshi baca bahitamo kwihorera ati hazobijobaye ukizimana wakaba ari muri internet azovyigira kwishuri bazomwigisha ukibagira yuko nutavyitwararika agatwara imbanyi ahagira umugira wa sida akitwara nayo muri ibintu byo kugira imigenderanire n'abantu batandukanye bizogira impact ku magara we mu mutwe bigira impact ku magara we physique yose ni ikintu cyose muri rusange donc mu majambo make ni ikingo ciza aho umwana barika aje gukura kugira n'abantu n'abavyi bamwibarutse igihugu camwibarutse kizomwishimire nk'umuntu akuze n'ahantu rero tuba dukwiye kubashikira mu mashure ntishije mwe ndibuka hari umugenzi yigeze kumbwira ati muhiri wacu ntitwa dusa uburyo bwinshi ati ariko umuvyeyi wanje ati nararaba ingene agwana kugira abone ko naronse uniforme zimeze neza kugira abandi bana ntibantwenge ashambwe ati ico caramfasha ko naja kwishuri numva umenga ndi mu bandi ndemewe sindi ku ruhande ico ni ikintu ciza umwana yagumanye byamweretse yuko byamushikiye mu guforja identité mu kwishuri aho yumva umenga aremewe muhira arafise ikibanza gikwiye muhira nta kamaro afise kuba uwatari kwishuri ngo agendane n'abantu babi ngo agendane n'abantu babi yumvize n'abantu babi umwana yakuze bamwigisha muhira ivyo byose vyerekeye amirondogejene n'amagore meza byose aganira n'abavyeyi ntazoheza ngo yumvirize abantu batari bo ageze muri adolescence donc amagara y'umwana bari enjeu amagara yiwe ngo umuntu mukuze nico gituma abintu byose twategezwe kuvyitwararika yaba mu kugira amaprogramme yo kwishure mu programme y'abana bigishwa yaba mu kwimvira ingene baba mu kibano na cyane kuri twebwe dufise ugwaruka rwinshi rukiri rutoyi twize ko azari Burundi bwejo kadagushimire cyane itanye murakoze nawe reka ndabashimire namwe mwese mwako murakurikirana ikiganiro mvura ni kuri zino mpanuro za muganga Tania tugarukirije ko ikiganiro cyacu cuno musi camvura katubashimire rero kandi mwebwe mwagikurikiranye twizere ko kigiye kubagirira akamaro mu gisangiza abandi kugira ngo bashobore kumenya byinshi bamenye uko bofasha abayabaga kanabayabaga nabo nyene bumvireho ingene bo kwitwara yatubwiye ikintu ciza ngo ico kiringo kirahera ariko ubuzima bukabandanya rero twitwaremo neza naho ari igihe tudashobora gusimba ku makorero magishikirizwa na Lofita Flavia kitegetse kino kiganiro ndakumwe na muganga Tania neza gahamba ndagushimire kandi urakoze Lofita ego nshimire na King Leandro yamfashe kugira ngo amajwi yabashikire na Kimana Ries yakaratuma kugira ngo mutubone kuri Facebook rero ndabifurize kubandanya mukurikira ibica kuri Katoza FM ijuryo kugwiza umwimbo